Musongati FC TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze. Turazi ko muri benshi muri ko muradukurikira kandi turazi ko muri benshi mudukunda. Umugwi wa Musongati FC ukaba waronse itike ryo kwishikira mu gice ca kabiri gishira icanyuma mu gikombe c'umukuru w'igihugu mu gihe wari ukuyemo no mugwi wa Olympic Star wo mu gisagara ca Muyinga. Urukino rwa mbere rwabahuje ngaha kuri stade Ingoma. Umugwi wa Musongati ukaba wari wamaze gutsinda Olympic Star ibitsindo 2-0. Uja hariya mu gisagara ca Muyinga kuri stade Umuco uhatsindirayo igitsindo kimwe, byose hamwe bica ibitsindo 3-0. Hata kama kuna wakupinga na bado tayari tumejipanga. Eti Musongati timu ya ujinga no. Ivyo rero bikaba vyatumye umugwi wa Musongati uca wironkera itike atagisabwe ryo kwibandaniriza mu gice ca kabiri gishira icanyuma mu gikombe c'umukuru w'igihugu. Mugihe muri Primus League hasigaye inkino 3 gusa kugira ihiganwa rirangire, umugwi wa Musongati FC mu mpera zino ndukaba uzokina na Vitaro Football Club mu gisagara ca Bujumbura ni hariya kuri stade Intwari, aho umugwi wa Musongati uzobwiye kurondera amanota 3 gukora ibishoboka byose kumbure kugira ushobore gutsinda urwo rukino. Bakunzi ba Musongati FC TV tunabibutsa yuko twabazaniye bishasha kuri Facebook, mudusangayo ni Musongati FC TV kugira mubandanye mumererwa neza. N'izindi mbuga tugiye kubandanya tuzibugurura, mwe mubandanye mugira like, mugire share, mugire ndetse na subscribe. Musongati FC TV tubifurize kugira ibihe vyiza, mumererwe neza mubanye no mu byanyu. Bye bye.